Mwiriwe neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri kano kanya abumviriza amakuru n'ibiganiro byacu kuri ndo mbonesha kure yacu ane yanyu ya Burundi News TV. Kaze kuri mwebwe mwese mudukurikira cyangwa se muri ko muratwumviriza muri kano kanya. Turi kuwa kane, turi kwigenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatatu 2025. Kaze kuri mwebwe mwese dore ingingo nkuru tugiye kugoroka mu idonido ry'amakuru ari karavugwa, dore ko twibanda ku makuru ari karavugwa mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Ikaze kuri mwebwe mwese dore amakuru aho tugiye kuyatangurira. Mwibahero rikuru rya Gitega hafungiye General Arigiyome Bunyoni uyahoze ari umushikiranganje wa mbere mu gihugu cy'u Burundi. Biravuga ko wongeye gukuba umukwabo kumusaka mukumba asanzwe arabamo, bivuga yuko rero gasanzwe karacungererwa umutekano cyane. Mu nyuma y'uko rero nyene Varisto Ndayishimiye amenyeshejwe yuko haba haratoyemo amatrifone abiri, byaragiye bitangazwa neza yuko inshuro nyinshi abajejwe umutekano baca barafata ingingo iremereye cyane yo kujya kuraba nyene uburyo rero bo musaka nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Kuva hatowe amatelefone abiri mu gashuka General Arigiyome Bunyoni ni mu mpera za 2024, hanyuma hagatogwa kite simu mu mpera z'indwi iheze. Inzego ziperereza nizorohewe nyene President Varisto Ndayishimiye azitegeka gutora abashira Bunyoni izo telefone na kite simu mwiperereza, nabo rero bakavudukira nyene abantu bato cyane nkuko byoma bigaragara. Mu nyuma y'uko rero mu misi iheze ubwo yajyaga kuburana nyene n'ubundi muri rubohero rikuru rya Gitega, haratowe n'ubundi iyindi kite simu kadi nyene muri Bibiliya yarafise. Kugeza uno mwanya uburongozi bukuru bw'igihugu cy'u Burundi burakomeza kugenda burafise amakenga kubigendanye nibishobora gukomeza gushikira cyangwa se nibishobora kuzabashikira aho Varisto Ndayishimiye bivuga ko yama arafise ubwoba bwinshi cyane bwuko ashobora kuzohura n'ibara riremere cyane, agashobora kuzogambanirwa atabizi. Akaba ariyo mpamvu hakomeza kugenda harabaho rero ibitegekwa byuko rero hakwiriye kubaho kumusaka mu bihe byibuse cyangwa se umwanya uwo ari wo wose nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda atugeraho rero, akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse aranerekana neza yuko nga muri kino gihugu cy'u Burundi hakomeza kugenda hibonekeza ibigendanye n'ugwikwekwe, aho Varisto Ndayishimiye avuga yuko nyine hakomeza kugenda hagaragara ibigendanye no kuba hari abantu bariko baragambanira ubutegetsi bwiwe nkuko bikomeza kugenda bitugeraho. Amakuru yihuta cyane adafise ivumbi akaba akomeza kugenda atugeraho muri uno mwanya, akaba agaragaza neza yuko uyu munsi mwijoro ryakeye hongeye kwibonekeza umukwabu nyine aho ibarabara ryerekera ngaha nyine kuri rubohero rikuru rya Gitega ryari ryafunzwe mu nyuma yo kugira ngo babashe kuba bosaka neza uyu nguyu General Arigiyome Bunyoni. Uyu General Arigiyome Bunyoni yarabaye umushikiranganje wa mbere mu Burundi, yararongoye n'igipolisi, ariko kandi yaragiye arakora n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, haba ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza wasubiriwe na Varisto Ndayishimiye. Yagirizwa ibyaha bigiye bitandukanye ku buryo rero gushika uno mwanya hakomeza kugenda haragaragara ibikorwa bimwe na bimwe bivugwa cyangwa se n'amajambo avugwa n'indongozi uturuka ku munyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Kuriyo, akaba yaravuze yuko uyu ngada adashobora kuba yofungurwa. Icyakora harabavuga yuko nyine nawe akwiriye kuvuga aziga, kuko rero nyine atawumenya aho bwirageze, aho bivugwa yuko uyu nawe nyine General Arigiyome Bunyoni ariko yacaga aravuga mbere nkuko bigaragara. Turagaruka ku nama idasanzwe yarabaye hifashishijwe ubuhinga bwa none. Ni inama yarahuje abakuru b'ibihugu nyine bibarizwa mu muryango wa SADC nkuko bigaragara. Ni inama n'ubundi yaraje ikurikiye iherutse kubera nyine ku buryo bwifashishijwe ubuhinga bwa none, yararongowe na President Madame Samia Suluhu Hassan arongoye igihugu ca Tanzania. Bararabaga kubigendanye n'ubufasha bashobora gukomeza guhereza igisirikare ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mwingiye kwirirwa neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza ndetse n'ababana natwe 5 kuri 5 mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza. Ikaze kuri mwebwe mwese mudukurikira ndetse mukabana natwe mu biganiro byacu. Ikaze kuri mwebwe mwumviriza ibyo tubashikiriza. Ndabahaye ikaze ku batwumviriza bari mu gisagara ca Bujumbura, ndabahaye ikaze ku batwumviriza bari Gitega, abatwumviriza bari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye,
ndetse abatwumviriza bari mu makahitiye ndetse n'ama province amwe namwe ndabahaye mwiriwe mwese niteka n'umunezero kongera gusubira kubahereza mwikaze kuri imbonesha kure yacu ane yanyu ya Burundi News TV. Ikaze kuri mwebwe mwese kandi mutwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini, ikaze kuri mwebwe mutwumviriza mu bihugu bigiye bitandukanye, mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, igihugu cibanyi ca Tanzania, Kenya, ndetse n'abari muri Congo no mu bindi bice bimwe namwe bigiye bitandukanye, abari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese ndabahaye ikaze, ndanabahaye mwiriwe mwese. Ikaze amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire nyine ngaha nyine muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu nyuma y'iko rero mu mpera za 2024 mu ntango za 2024 aribwo hama hibonekeza ibigendanye rero no gutora amatelefone abiri mwibohero rifungiyemo rero uyu generali Guillaume Bunyoni yarahoze ari umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi, akaba yarasubiriwe na generali Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Gushika uno mwanya abakomeje kugenda bagaragaza ibingibi cyangwa se ibikomeje kugenda bigaragara birateye impungenge muri ribohero. Bivuga yuko Variso Ndayishimiye afise amakenga ndetse akaba akomeje kugenda aragira urwikekwe guko rero hoba hariho abantu baca baramushira amatelefone canga ikarata simu nkuko bigaragara mu nyuma yo kugira ngo bace baramugambanira. Amakuru akomeza kugenda atugera muri uno mwanya akaba akomeza kugenda aratera impungenge abatari bakeya mu nyuma y'uko hongeye kwibonekeza ibigendanye n'isakwa muri kara gace nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta adafise ivumbi avuga yuko mu nyuma y'uko hatowemo amatelefone ndetse hakaba n'ubundi haratowemo n'amakarita SIM card cyangwa se za SIM card n'ubundi Evariste Ndayishimiye yarategetse yuko abantu bose baba barabimuhereza bakwiriye kuba bufatwa bagafungwa, ndetse anasaba yuko kandi abandi bace barabarizwa muri ivyo bikorwa bimwe na bimwe ndetse bakwiriye kuba bufatwa bagafungwa. Kuva haratowe ayo matelefone abiri nyine mu gashoka generali Guillaume Bunyoni, icyo gihe hari mu mpera za 2024 hanyuma hagatogwa na carte SIM mu mpera z'indwi iheze. Inzego z'iperereza nizorohewe Perezida Variso Ndayishimiye ariko arazikubagura arazitegeka ko rero ko gutora abashira rero Bunyoni izo telefone na carte SIM mu iperereza nabo nyine bakavudukira nyine abantu bakiri bato bato nkuko byoma bigaragara. Nkuko bikomeza kugenda bigaragara, umwigeme Anosiata Niyongabire nyine wo muri Ruyigi arafunzwe azira carte SIM zibiri za generali Guillaume Bunyoni nkuko bigaragara. Igihe batiye telefone zibiri za mbere iperereza ryarasanze carte SIM card zibiri Lumitel ndetse na Econet leo zanditswe ku mwigeme Anosiata Niyongabire nyine. Uyu mwigeme aravuka mu ntara ya Ruyigi none arafungiwe nyine mwibohero rikuru rya Gitega. Igihe afatwa kandi Innocent Anosiata yarakorera n'ubundi yakorera n'ubundi umugwizatunga w'Igitega witwa Ciza Bosco, ariko uwo mugwizatunga yari aja rero amaze amezi make n'ubundi afungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega nyine. Yarafashwe yagirizwa fraude. Anosiata kandi na Bosco bararengutse nyine mu ndwi iheze muri chambre de concierge ya Senare nanyuzwa i Bujumbura. Anosiata yisiguye agira ati njewe nakorera Jabosco Ciza nari njejwe isuku nkongera kandi nkamudandariza igihe yari afunzwe, yarantumye ko nyine ndamusanga kwibohero aca nsaba ko rero no mugurira carte SIM zibiri kwizina ryanjye, narabyemeye ndetse nazirungikanye ubundi mukozi arazimushira mwibohero nta kindi nzi kuri izo carte SIM. Icyo gihe Anosiata Niyongabire asaba kurenganurwa kubera ataho rero yarahuriye n'umuntu nka generali Guillaume Bunyoni. Ciza Bosco yararahiye ko rero atakaite SIM card yigeze atuma Anosiata Niyongabire hagati aho ngaho, kandi umukozi yarakorana na Anosiata yarapfuye. Kumva ko rero afashwe nawe rero yibuka ko rero nyine ari we yatwaye carte SIM card muri prison aca arayanyaga. Kuva rero ibyo byose bibaye nkuko bikomeza kugenda bigaragara, generali Guillaume Bunyoni asa n'uwateye umutima uhagaze nyine umukuru w'igihugu cy'u Burundi Variso Ndayishimiye nkuko bikomeza kugenda bigaragara.
Iki nicyo rero kibazo gihanze rero Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu arabye nyine ingingo zose Bunyoni yafatiwe nyine ntiyumva ingene bigenda rero Bunyoni akaronka umushira telefone ndetse na karite simu abanditswe ko rero nyine karite simu kadi za Bunyoni bose barafunzwe kandi barasambishwa. Ikibazo nyamukuru rero nicyo gutora uwashikanye ibyo byuma kwa General Aregime Bunyoni mu gihe imiryango itatu ijana aho rero afungiwe ifise rero umwe wose amagufuri atatu, rimwe ryose rikagira umutegetsi aryugurura umukuru w'iperereza mu ntara, umukuru w'igipolisi Igitega, umuyobozi w'ibohero rikuru rya Gitega, umupfasoni wa Bunyoni n'umukobwa wiwe nyene bo iyo bagiye rero kumuraba barasakwa bikomakomeye cane ndetse bagakugwa n'uduhuzu nkuko rero amasoko yacu abivuga. Nta kuntu na kumwe rero nyene bamushira telefone nkuko byoma bigaragara. Ibintu byifashe gutyo kandi mu gihe imyidogo ari myinshi mu bagenerali bahoze baragwana muri CNDD-FDD bamwe ntibakirya umunwa mu kuvuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nyine abamaramaza mu majambo avuga ko basigaye bemeza ko rero ako atabereye gutwara igihugu. Hari n'abatanguye kuvuga yuko imiryango y'abagenzi ko rero nyine bo kwitegurira ibihe bishobora rero kugorana mu misi iziri imbere. Ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye hariho rero nyine amadidane akomakomeye cyane mu bijyanye n'urubanza rwa General Aregime Bunyoni. Amakuru adusumira avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaratumye imigwi itandukanye kumwigira rero ingingo zibereye mu rubanza rwa General Aregime Bunyoni. Ariyo mpamvu mu minsi iheze yarasabye yuko rero yorenganurwa ndetse akanasaba yuko ibiriko birakogwa ndetse akanasaba yuko yorekugwa kumvo zigendanye n'amagara ye batifashe neza, ariko bigaca n'ubundi birananirana nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Icyakora ari ingingo imwe isigaye senare igomba kuba yomwishura. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho kandi akaba akomeza kugenda atugeraho, akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse aranerekana neza yuko ibikomeje kugenda bigaragara muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Bigaragara yuko Evariste Ndayishimiye yama ahora afise ubwoba bwinshi cyane bivanye no kuba nyine uyu Evariste Ndayishimiye yafise ubwoba yuko arimwo n'indongozi nkuru mu Burundi zaba ziriko ziramugambanira. Amakuru akomeza kugenda atugera avuga yuko rero muri nojoro nubwo yatunguwe agasakwa n'ubundi hakozwe ibikorwa bigiye bitandukanye ariko atakintu na kimwe babashije kuba boronka. Icyakora inzego z'iperereza ntacyo zirotangaza kuri ibyo ngibyo byabaye. General Bunyoni asaba yuko rero yofungurwa agakurikiranwa ari hanze ku mvo z'uko nyine asanzwe arafise ubugwayi butifashe neza cyangwa amagara ye batifashe neza, dore ko afise urusukari ruca ruramubangamiye cyane. Inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize rero umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afrika yo mu magepfo SADC iraterana nyine barakoresheje iyakure video conference, iraterana kuri yo wa kane ku kibazo cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyi nama irayoborwa na Perezida Emmerson Mnangagwa arongoye igihugu ca Zimbabwe. Ubukuriye SADC iranaganira ku kibazo c'ingabo z'uyu muryango zoherejwe mu butumwa buzwi nka Samir RDC zaheze ngahigoma. Inama y'uyu munsi iragezwaho kandi imyanzuro y'inama ya Organi Troika, urwego rureba rero ibya politike n'umutekano muri SADC, yarateranye kuwa kane uheze nyine irakuriwe na Perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan. Ukuriye urwo rwego yize ku kibazo c'izo ngabo za SADC ziri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuva muri M23 wofata igisagara ca Goma, ingabo zo muri SADC nyine zarirukiye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye zirahungira mu bigo bimwe na bimwe bya MONUSCO, ndetse amakuru avuga yuko zizengurutswe n'umuhari M23 ku buryo atakindi zishobora kuba zokora usibye kuba zoshikirizwa amazi ndetse n'ibifungurwa. Murazi neza yuko mu minsi iheze aribwo hobaye igikorwa kigendanye nyine no kuba muri ivyo bice bimwe na bimwe hashobora kuba hokogwa ibikorwa bimwe na bimwe, harakozwe ibikorwa bw'ucyura ingabo zimwe na zimwe nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga.
abasirikare bikekwa ko nyine barenga igihumbi baroherejwe n'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo, Malawi, Tanzania ndetse na Afrika y'Epfo nyine bari mu bigo biri Igoma ndetse no mu nkengero zabyo ahitwa mu Bambiro, aho rero barinzwe n'umuhari M23. Abo basirikare bari baroherejwe n'ibihugu kandi gufasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bashyize intwaro hasi nyuma yo gutsindwa urugamba rwo kurinda umujyi wa Goma warafashwe na M23 mu mpera z'ukwezi kwa Nzero uyu mwaka 2025. Kuva uwo mujyi rero wafatwa, ahazaza habo rero abo basirikare ntabwo higeze harasobanuka cyangwa se ngo bahasobanure. Mu kwezi guheze umari M23 yemeye ko rero imibiri 14 yabo muri Afrika y'Epfo baraguye mu rugamba, na bamwe rero mu bari bakeneye ubuvuzi basubizwa mu bihugu byabo, bakaba baranyujijwe mu gihugu cibanyi cy'u Rwanda. Kuba rero aba basirikare bakiri Igoma ndetse no hafi yaho barinzwe na M23 ukwezi kurenga nyuma yo gutsindwa ku rugamba ntibivugwaho rumwe nk'uko biboneka. Imiryango irafasha kimwe mu bibazo rero bivugwa no kuba rero ikibuga c'indege ca Goma kigifunze kugeza uno mwanya. Imiryango ifasha itandukanye irebo rero n'ubumwe bwa Buraya irimo gusaba ko rero icyo kibuga c'indege gifungurwa kugira ngo muri iki gihe nyine ca RDC hagezwe imfashanyo n'ubutabazi n'imiti n'ibindi byonkenerwa. Amakuru akomeza kugenda aravugwa nuko iki kibuga cy'indege cyangijwe n'imigwano yarakibereyemo mu ifatwa rya Goma. Mu gihe cyafunzwe kandi mu mpamvu z'umutekano, leta ya Kinshasa iragomba gutanga uburenganzira nyine bugendanye n'iby'indege mpuzamahanga za gisivile kugira ngo zigwe rero nyine kuri icyo kibuga nk'uko bigaragara. Ntibizwi neza niba nyine ubwo burenganzira bwaratanzwe, M23 ikaba ariyo rero itaremera ko rero icyo kibuga cy'indege cyoca kirafungurwa. Mu kwezi guheze umari M23 waravuze ko mu gihe izi ngabo zashaka rero gutaha, inzira ihari nyine y'izi ngabo za Sadeke ziri Igoma ari inzira yo guca ku mupaka rero zikinjira mu Rwanda zigafatira ayo rero indege zijya mu bihugu byazo. Radio RFI, radio mpuzamahanga ya France RFI, isubiramwo isoko y'inkuru rero yo muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, ivuga ko hagiye rero gukurikiraho gucyura izo ngabo mu byiciro nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hari amakuru avuga ko kandi gutinda kuva muri RDC kw'izo ngabo gushingiye rero ku kutumvikana na M23 ku bintu bitandukanye zifise zishaka rero gutahana kuri M23 ishaka ko zitahana ibyo zitazanye ibyo zazanye gusa. Umwe mu bazi rero mu bazi iby'iki kibazo wo muri M23 ari Goma utifuje gutangaza amazina yiwe ku mvo z'umutekano wiwe yarabwiye BBC ko nyine uko kutumvikana kwarabayeho gusa yirinze kwemeza icyo rero gushingiyeho. Yaragize ati ntabwo waba rero watsinzwe wafashwe matekwa ngo unatekereze uburyo rero utahamo, ariko kandi ubundi ntawababujije gutaha. Inama y'uyu munsi rero ya Sadeke irashobora gutanga ishusho ku kibazo cy'abasirikare n'igisubizo. Uretse inama kandi ini nama yitezweho rero igisubizo kuri ici kibazo c'ingabo z'izi ngabo niteganywa mu cyumweru gitaha izahuza abajejwe ububanye n'amahanga b'ibihugu bya Sadek ndetse na East African Community. Mu nama yari igiye guterana n'ubundi mu byumweru bibiri biheze rero iharare ica irasubikwa nk'uko bigaragara. Umwari M23 warakomeje kugenda ushimangira ko biteguye gukora byose bishoboka mu rwego rwo kugira ngo umutekano uce uramira neza, ariko kandi ukaba ukomeje kugenda ugaragaza neza yuko mu gihe ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zikomeje kugenda ziratsimbarara ku mvu zigendanye nyine n'umutekano, uyu muhari ukomeza kugenda ushimangira yuko nyine mu gihe Kongo itakomeza kwemera gahunda z'ibiganiro izakomeza kugwana mpaka nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugeraho cange amakuru akomeza kugenda atugeraho muri uno mwanya akaba ashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko nyine mu gihe nk'iki ngiki intambara ikomeje kugenda irafata indi ntera, ariko kandi abatari bakeya bakaba bavuga yuko leta ya Kongo ikwiriye kuba yofata ingingo zishikana na cane zikaba zoyishikana ku biganiro mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bufatanya gushakira hamwe n'ubundi ibishobora kuzoteza imbere uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo.
byitezwe yuko kandi n'ubundi biganiro bizahuza intumwa za M23 n'iza leta ya Kongo zishobora guhurira i Rwanda mu gihugu cya Angola mu gihe cya vuba, ariko kandi ntibiremezwe neza niba leta ya Kongo ishobora kuba yo kwinjira muri ivyo biganiro nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Bashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza ndetse n'abadukurikira kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Dusubire mu kanya turaberamwe ibindi bigezweho.